bavukanye imbunda mwese y'izina nahimbawe no kubita y'imyaka 25 maze bari wawe muryakire rero riri mwiteka riri mu rukundo riri mw'Imana rikabamwo ubutore bwanyu none bavukanye imbunda bwira Imana ntirengutsa muhaye umusuku wawe mu mahoro ndabivugishijwe n'akanyamuneza mfise mu mukama umuhanuzi Simeon aho yakira mu isengero i Yerusalemu umwungere w'abungere b'igihugu cy'Imana Yesu Kristo umucunguzi wacu twaraye dutereye impundu mw'ipasika y'izuka ryiwe niwe yavuze ayo majambo nitije kuri uno munsi mbisikanije na nyir'icyubahiro Musenyeri Bonaventura Nahimana ku ntebe y'ubwungere bwa diyoseze nkuru ya Gitega umwungere agira uw'indwi muri ino diyoseze ako kanyamuneza ndagatiwe na dawe yaremeye mu rukundo rwa data na mama akanzigama gushika uno munsi kandi nzi neza ko nta bindi abikwiye ndagatewe na mwana yazangije ubusaserdoti bwiwe bwombi burya bukomoka ku ibatizimu ubusaserdoti cambi na burya busaserdoti busuku bukomoka ku musaraba aho jambo wa data yamwihereza ngo aducungure kuwa gatanu mweranda ndagatiwe na mutima mweranda yansize amavuta y'ubweranda akanza asubira n'umutima wo kwitanga n'iziganya muri ekleziya yeranda nawe ntasubirije mu ndumane Imana yavunze icyo ndahiriwe no kubona nshikanye kino kibi cyayo kuri ino saha akanyamuneza niyumvamo ndagatewe na mwebwe ekleziya yagira nyizigira kuva mu buto bwanje gihabwa isakamento ry'ubusaserdoti busuku maze ikanshinga kugira imbere Kristo umwungere w'abungere mu bavukanyi biwe nagiye nabera umuyobozi mu magara make yanjye namaze kuvuga n'ubu umubyeyi wacu Papa Francis ngo ndamushimira cyane wabonye ingene ntambuka nigwako agaca angirira imbabazi mu kunyakirira icyifuzo nari namutuye akanyamuneza mfise kandi kamuka kuri mwebwe basaserdoti twakoranye ubutumwa mwebwe bihebeye Imana mwambereye kirumara mukumbera itara ryaka ndababonye ngiye kuko nanjye nihebeye kandi ngumirako nakabonye muri mwebwe abakristo barariye mu ngo zanyu murwaruka dusangiye kuko mutaragira amagara make yanjye ariko mukaguma mwumvira Kristo mukabikanje kaharavye narahimbawe cyane no kubona ekleziya muryango mu butumwa aho nakubitiye bose kuva mu diyoseze ya Muyinga yibarutse ngaca mu diyoseze ya Bujumbura nkaruhukira i Gitega n'akanya gatoyi nafashanije n'ekleziya iri Burundi aho hose umukama akabangamiye kuhaca naha rero Igitega angamiye gusazira akamwende nikabe rero nk'akagari ka Simeon abonye ko Imana imwereze ko atonda ikibicuwe cy'ubuzima niko kuvuga ntimuhaye mwiza rengutse umusabyi wawe mu yandi mabanga wowe nyene wishakiye
mu bundi butumwa ubona bumbereye ntakuyemwo n'ubwo kuzi wawe dawe ngo ntume mvise none iyo nzanira icyo nzanira bene wacu kiboneka kandi cerana kubera wewe. Ndakengurutse n'umutima wanje wose bavukanye ngunda imyaka igenda iraguruka cyane cyane iriko irashikana nyeneyo ku gikorwa nyirakamaro yifuza. Sindababesha na gatoyi, sinari nzi ko nomaze imyaka yose nkiriho imboni nyinshi nk'uko namwe mushobora kubibonera kuri mwebwe nyene. Ubu Burundi turimo n'ibyagiye birabugora, amagara make ya muntu reka mbere na kamere ya muntu nyene tuzi neza ko abyuka yirirwa nawe ntashoboye kuramuka. Ni hahandi nyene gaca umugani akagati gateretswe n'Imana ntigahindurwa n'umuyaga. Nicyo gituma rero nshimira Imana iyo ihangejeje nizo gukengurukira mu kanwa n'umutima wanjye wose. Nzoha ibikorwa byawe byose by'agatangaza, nzonezerwa ndakwigine, nzocurarangira izina ryawe rudasubira. Ibyiza Imana yangiriye bibi nyene mubona turimo kanyiyumangaya gushika uno munsi, kandi nari nta kibazi mu bana bayo. Ndakengurukira rero mwebwe mwese munyikije muri kino kiringo mukibagirije noba narabononeye, ariko mukaza ngo dukenguruke Imana kuri utwo dukeyi twadushobokeye turi hamwe. Mbega nyene iyo ntahababona nari kwishoboza iki? Kuva kuri Yesu atubwira ati tutari kumwe naco mokwishoboza, ngashika kuri wewe mukristo w'iminsi mikeyi hamwe nanje wabaye ubugingo bw'umubiri wa Kristo, rwanzaniye ubuzima bwe n'intemba ziwe, nka kurya agati kanzura ubunya mu mubiri wacu gashikana amaraso akenewe tukabona gukomera dutyo. Ubukengurutsi bwanje burajabuka bugashika ku ma ekleziya yagiye aradufata mu mugongo, cyane cyane kuva ushike ngaho Igitega ni menshi. Iheraba nka ekleziya iri muri diocese ya Tournai mu Bubiligi kuva 56 gahembwe 57, iyo diocese iri hamwe nacu idasibije ikirenge inyuma n'agatangaza. N'ubu turayishimira kuri hano kugira ngo idufashe gutera inkuru. Iheraba idiocese ya Eichstätt mu Budagi yadufashe mu mugongo bimwe bidasanzwe. Iyi myaka 25 ya nyuma maze ngaha yaraturereye abasaseridoti, yaradufashe kubaka iparuwasi ya Mugendana, dutumbereye kwegurana no gusubiza hamwe hagati y'abakristo bahaba. Yaradushigikiye mu kudufasha kugura akasi aho hiyo muri quartier ya Kirimiro. Iriko iradutegurira abasaseridoti n'abarayi bodufasha kwitegurira kazoza mu butumwa bwacu bwose. Ntitwahegeshanije kurunyikiranira abatumwa ngo turemeshanye. Uno munsi nababwiye iyo ekleziya yaje yarungitse abayiserukira n'ibindi ntarinze kudonda hano. Abo rero n'abandi benshi bamfatiye agakoni ngashika kuri uno munsi. Imana nibambezagirire ibasubirize mu ndumane. Nizera mbere ko bagiye kubumwe bukubiye gusumbaho n'umwungere mushasha wacu nyir'icyubahiro Musenyeri Bonaventura Nahimana. Noneho mu myaka 3 ubwo bumwe mvuga
bwa Eichstätt natwe reka buzoba burumije imyaka 50. ubundi bwa Tourne natwe burayirengeje kure n'iyi namwe nimuyiharurire. Ese ayo masango yoheza akangurwa bumwe dufitaniye agakomeza akaranga k'Eklezia Gatolika no kuvuga yagenewe bose. Muvukanye turonze kumwongere nagomba kukwifuriza ubutumwa bwiza. Narahimbawe cyane mbonye ko ari ubaye igisabisho canje ku Mana no kuri Eklezia. Imana yarashimye ububangutsi bwawe we n'umwitwarire ufitiye abantu mu kuguragiza ubuso bwiwe bwa diyosezi ya Rutana. Umukama yari yabonye uzi kwishangira bene wanyu ukabihebera atatu wisigarije. Ntutinye umushike ntwesha mu rugamba urajya umutima amenyo gushika umukama gushikanye ku ntsinzi y'iciza ku kibi. Niho rero twebwe igihugu cy'Imana kiri muri diyoseze nkuru ya Gitega twakirana akanyamuneza mu mutima n'umwizero mwinshi ukukubona ngaha hagati yacu uri umwungere wacu. Ndasaba umukama mushobora byose ngo azagushigikire cyane cyane agushigikire mu byananiye nabo natwe twashaka kubirangura n'umutima wacu wose. Uradushikane mu bweranda ukaburira umuntu ikiza giteza imbere wose. Uratugaburira ijambo ry'Imana twayaze mu gihe cya ya nama y'umuryango wacu uherutse gutora. Uratwigisha kwimara ubukene no kumara abandi kuko ibyo turabishobora turamutse tubishatse. Urakomeza ubutumwa bwo kumenyesha ubuvuzi bw'amahoro. Idiyoseze yacu yarazwe n'umusuku w'umutima twabuze tutaranse n'icyubahiro umubyeyi yakiriye ubuntu muri byose kandi hose. Uraturusha gutambuka no gukora neza kuko nanone ubutwari bwawe bwuzuye ibyishimo umutima mberanye gukingana kuri imbere myiza tuzoshobora kugushikana kuri ibyo byose. Ndakwifuriza mu migwi yanyu yose mwaramfashije murunganira amagara maze yanjye murangiza urukundo rwanyu ari nabwo rwagiye rurangurira gutera iby'imbere mu butumwa. Ndabakenguritse ubuganguritsi bwanyu ukumvira abasaseredoti bacu ukubafasha ukubafasha ngo ntibabure icyo babatumye. Igikorwa cy'ibanga n'ubu ndabatumye ndabarumisha ngo muze mubanire kugitura ubundi mushasha yubake Igitega giteze neza. Imana ibampezaguriye ariko bavukanye ndicishije bugufi nshaka gusaba ikigongo Imana na mwebwe bavukanye umuntu. Ikintu kitoroshye mu buzima bw'umuntu bw'umubanyi bw'umufasha twabereranye ariko nizo tuzi. Umukama ntiyatinye kuragiza ubuso bwe Petero yamwihakanye imbere ya Pilato aho yamubwira ati Simoni mwene Yohana urankunda kurutana. Nawe akakunguruka akavuga ati Yego Mukama urazi ko ndagukunda. Yesu aramwitegereza akiragira rero imyagazo yanjye. Ariko mwibuke ko Petero nyine yari yihakanye Umukama imbere ya Pilato. Umukama Yesu yaramuragije Eklezia nawe n'ababiko jewe n'umuzi jewe ntabagana. Nicyo gituma rero kuvuga kubwira Umukama Yesu
n'umukaga n'ibindi n'ibindi aho navuye kwitariza akagera w'ibose naziye gutampana nari kubikiza abantu bakora inyito nziza mu buzima kandi bayikoze by'inzira namwe basatse rwose ndabihereye Imana mwese twatangiye gukora muri myaka 75 ndabakomeye mu mashyi Grande Cristo que estaba presente, que estaba en el canal, que estaba con el que dice, cada que yo digo la última manera de comunicar, no leero, moralmente, no leero igualdade, sobre cuidarana, por outro ponto de vista, como sangrana, como muri murima w'Imana bakristo barayiki Mungu zanyu mwebwe bimondo mukiri bato mwarimukeneye umuco bakura mu mwijima w'ibicumuro sinashoboye kubatera uwo muco bakibura hageze ko igihe cyose murabera ingirakamaro ntimukabure ngo mubereyo nimugaruke ariho muzanire ikigongo ku Mana mundonke n'impuhwe zanyu muzashobore kwimanata nk'uko nabibemereye urumva rero mugiye namwe gutegereza cyane mugende n'umubiri wacu nashaka cyane cyane kubishyikiriza ntumaho bose wifuza kurundi kandi aho tugaragaza dushobora gushyika umwezagire nami n'abandi bavukanye mu butumwa kandi yewe ntatekereza ntakurangwa na gatoyi dusabiranire na ntabyo Imana inaziye twese muri twese nifuza kimwe icyo Kristo yamyasaba ati naje kugira ngo ntabwo turonke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye gusa gutanga kanya kanyuma k'ubuzima bwanjye mbere na cyane cyane umunsi nashyize mu ijuru aho uzorusaba data ndamubona agaheza nawe akantera iteka ryo kubutanga nk'uko ashaka ubuzima bwa Kristo nibwo nshaka kwiyandikiraho neza mwese iyo muva mukagera murakoze